Abonye ko ari ibibazo bihari bivanye n'ukuntu Uburundi bufise ukuntu bwasizeho ico twokwita amatax kubijanye na Covid, ukuntu Covid isanzwe irihishwa. Mwavyumvise mu nama twagize n'inama ya uduserukira muri aka karere yavuze, yasavye yuko ivyo bibazo byose bijanye nuko haba ku kibuga c'indege ca Bujumbura aho barihisha $100 ku banyamahanga baje mu Burundi kuri kijya kibazo ca Covid vaccine, haba abava ngaha hirya muri Kongo bariha $30, mugabo natwe abarundi tugiye muri Kongo tukariha $5. Basavye yuko bogira igiciro kimwe nkuko babigira mu kandi karere kose. Bagwiza tunga bato umenga baribagiwe kubera iki? Kuko ngira mwarabonye ibibazo bijanye n'amadolari mu gihugu c'u Burundi barabivuga cyane, twobidehako dutegeza kubivuga kuko niko bimeze. Twarasavye no mu nama zimaze imisi ziba yuko bijya bijanye na ya mabiro d'échange boyugurura kugira ngo ibibazo bihari bitwaza ngo nta madolari ahari, turabe yuko abo bantu ayo madolari bashobora kuyaronka byoroshe. Abagwiza tunga bahora baja kurankura mu Buganda, muri Kenya bato murabona ko ataho bakija. Ubu harankura abagwiza tunga bakuru bava ngaha bakuguruza ico bita ama license canke bakagira ico bita ama credoc. Abo nibo bonyene bariko barakora uyu munsi.